kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Wumvise ukuntu nyokurakara? Nabibonye, ariko none yakarira nde? Yakarira Oncle Tade. Karorero yabimbwiye. Oncle Tade yajanye Karorero kwa Kamenyi ngo kwari ukurondera umuti wo mukiza. Karorero yambwiye ko atashimye kujayo. Yabwiye Tade yuko bakamenye batizera Yesu Kristo. Aho rero Tade acamukarira cyane, acamushira mu kogota aramujanayo. None kubera iki Karorero atamubwiye ati singomba kuja hariya? Yarabivuze. Mugabo ntiyagombye kugarariza se wiwe. Yavuye agenda. Ariko yagiye arasenga mu izina rya Yesu inzira yose n'ijwi rirenga. Ariko ivyo Tade yabigiriye iki? Yabwiye Karorero ko mu myaka yahera nawe nyene yari afise ingorane mu mushishito akaja kwa Kamenyi ngo agacakira. Kandi Karorero yaguma abwira Tade ati Imana yonyene niyo muganga w'ukuri w'imitima n'imibiri. Yavuze ivyo agaruka ku majambo yo mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 28 umurongo wa 26 ushika ku 27. Uhora haravuga ati ja kuri ubwo bwoko uti kumva muzokumva ariko ndimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ndimuzoruha muvyihweza, kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari ibihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabisha amaso, nibumvishe amatwi, nibatahurishe imitima ngo bahindukire mbakize. Kandi kibabaje nuko kuva Karorero avuye kwa Kamenyi yarushirije kugwara. Nyokuru agomba kumusubiza mu bitaro. Bubaye ubwa mbere mbona nyokuru ashavurira umuntu. Karorero, ndazi yuko utamerewe neza mu mubiri. Urazi yuko tukwitwararika. Ngomba rero unyumvirize. Ego nyoko. Hari ibihe tudatahura icyo Imana yateguye ku buzima bwacu. Ikiri kwirakora mu isi, mu ntara yacu. Ikiri kwirakora mu bugingo bwawe. Ariko umenye yuko Imana igukunda. Ndabizi nyoko. Icyo nzi nuko hari intambara ikaze y'ivy'impwemu iri kwiraba ku bw'ubugingo bwawe. Dutegerezwa kuba mu masengesho ku bwawe no ku bwa so wawe Tade. Twe na Yozefu tugomba kugusengera. Twe na Marita twabasengera mwe na Karorero. Ego nimudusengere munyanamwe na Marita. Mwami Yesu, turazi kuri kurakora ivyo ufise mu mugambi wawe mu buzima bwa Karorero. Turagushima ko Karorero afise ubuzima butazoshira, yuko afitaniye ubucuti nawe Mana. Ijambo ryawe rivuga muri Yohana 3:16 ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi, ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazaferuye, ariko hagwe ubugingo budashira. Mana, watanze umwana wawe kubw'ivyaha by'abari mwisi. Dushize Karorero mu maboko yawe. Mwami Yesu, sinzi uko nosenga, ariko ngomba kugusaba ufashe Karorero. Data wa twese uri mwijuru, izina ryawe ryera niryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mwisi nk'uko biba mwijuru. Uduhe ivyo kurya dukeneye, uduharire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira ababidukorera. Ntutujane mu bitwosha nabi, yamara udukize wa mubi. Amen. 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 Mwami Yesu, Mwami Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko tudakwiye gusenga mu majambo menshi y'ubusa. Ariko nituzi ico tosengera dusabira Karorero. Ariko wavuze yuko nitwasenga uzoduha amajambo akwiye. Muri Matayo 6 haravuga ngo So wo mwijuru arazi ivyo mugomba mutarabisaba. Ego mwami. Mana da, umwe tugomba kugusaba ukize Karorero.
tugomba umukize nk'uko wabikoze muri Bibiliya. Wavuze yuko uzotuma mpwemu yera ngo azokore ibihambaye kurusha ivyo umwana wawe yakoze. Twizigiye wowe ko ari wowe wokiza akarorero. Mwami Yesu, wa musoda w'umuroma yagusavye ngo umukirize umushumba yari muhira adashobora no kuvyura umutwe nk'uko biri muri Matayo igice c'8. Waramubwiye uti ndaje kumukiza, nawe ati nturinde kuza, nuvuga ijambo rimwe gusa riramukiza. Mana, nanje ndizera yuko ushobora kuvuga ijambo karorero agakira. Sinagomba kugucira mwonyoko, ariko ndabona ko bwije Rureka ataraza. Ntiwari wavuze ko adateba? Urazi neza ko atari mu cyumba iwe. Reka ngende ndabe. Tade, ngwa hano, nyaruka. Gute? Habaye ingorane iki? Wamubonye? Oya Tade, yagiye, yatorotse. Iki? Yagiye he? Yaravuga kete yasize. Sinari nakabonye, ngaka. So murabe. Yanditse ko ngo yarushe gukorera abantu bose, yiyumvira yuko Karorero agwaye sida, ati singomba kugwara nka Karorero, none yatwaye utuntu twiwe twose yatorotse. Ivya Karorero ni ngorane. None n'uyu nawe ga yemwe, kubera iki ibi vyose bishikira jewe? Ntacyo ntakoze Tade. Nagerageje kumubwira ibyo muganga yatubwiye hariya ku bitaro kuvyerekeye igituntu, ariko ntiyanyumvirije. Nyoko, washaka kubwira wenyene? Namakiga yoze. Umenga nobanza aho Rureka ari. Urahaze? Reka tubwire Tade. Ntiharagera Nyoko. Sindabizi neza. Igenda no kundava mu bikorwa byo kwimenyereza kubaza. Rureka twamaranye umwanya utari muto. Yaguma yidoga ngo ntagomba kuguma araba barumunawe. Ngo afise ahantu, ngo arafise ahantu azoja niyahitamwe gutoroka. Uyumvira ko ariho yoba ari? Sindabizi. Ntubibwire Tade, kandi sikure yo ngaha. Reka ndabe ko no mutora. Sawa yoze, ariko unyaruka uko ushoboye. Yozefu, wantoye gute? Nyiriwe Rureka, nibagije ko ndagutora hanyene. Ariko wahamenye gute? Ibuka ko nari ino mu bikorwa byo kwimenyereza ivyo kubaza. Yego. Twamaranye umwanya munini tuvugana. Niho wambwira aha hantu. Jewe rero nari nkivyibuka. Singomba kukubwira nabi. Ariko umenya ko ntasubira muhira. Sinsubira muri burya buzima bwo kubaho ndi nk'umukozi gusa. Papa wari yavyakiriye neza. Sinumva ingene yirengagiza sida ya Karorero. Singomba kwandura. Wowe ntubizi. Karorero nta sida afise. Barabupimye ku bitaro basanga afise igituntu. Iyo ni ingwara mu mahaha. Iki? Sindavyemera. Umbwira ivyo kugira ngaruke. No kubeshera iki? Na nyokuru yarakubwiye ko Karorero agwaye igituntu gikaze. Nico gituma yatevye gukira. Aho uvugisha ukuri? Uramwibariza nawe. Hanyuma ivyo byose twamusengeye. Turibaza ko atagiye kinini asigaje kumara gwaye. Yoze, hamwe woba wambeshe ngo nsubire imuhira. Sinosubira na rimwe kwemera ivyo uvuze. Kandi sinoguma imuhira. Rureka yagarutse. Cangaha mu gikoni. Nyiriwe mwese. Rureka wagarutse. Ndanezerewe kubona Rureka. Urambabarira papa. Urambabarira nakubabaje. Kubera ko utambwiye kitagenda neza. Nari nagize ubwoba ko ntazosubira kukubona. Karorero, nibiki ko wicaye ku meza? Gute? Ni wewe? Nagira ngo uragwaye? Raba rero ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'Imana. Nta kindi gitumye Karorero ashobora kwicara ngaha muri uyu mwanya. Urakoze Yesu. Urakoze ko wicaye amasengesho yacu. Kandi si ibyo gusa byabaye wagiye. Habaye iki? Tade, mubwire. Yoze, nahaye Yesu umutima wanje. Maze kubona ivy'Imana yakoze, gukiza Karorero kurya. Numvise Yesu nyene adodoye umutima wanje. Numvise adodora cyane n'inkomezi nka kurya mudodora ku nzugi. Niho naca mpa Yesu ubugingo bwanje, Imana nkuru.
nizeye kuvuga ya Mana imwe data wa twese. Nivyo nyoko, aho bugira hino tugumbirane. Ivyo uvuga vyamari ivy'ukuri. Ingo nawe tugumbirane Yosefu. Na wewe Rureka. Nari nabwiye abantu bose. Nariko nditegura urupfu rwa Karorero, nari natakaje Rureka, ariko mu kanya gato Imana ikora ibitangaza bibi mu buzima bwa Karorero no kukugarukana wewe. Sindavyumva. Karorero yakize, papa wanje nawe yakijijwe. Ivyo bitangaza vyose bikabera umunsi umwe. Ntibigutera ubwoba Rureka. Hagire gufungura ivyo ku mugoroba. Numwanya wacu wo kwigina. Imbere yo kwigina, reka dushimire Imana ivyo yakoze. Mwami Yesu, turagushima ivyo wakoze aha hantu kuri uyu munsi. Turagushimiye kuri umwizigirwa, ko wishura amasengesho yacu, kandi ko ufise imigambi ihambaye ku buzima bwacu. Turacari ko turiyumvira ku bitangaza wakoze mu buzima bwa Tade, ko yakwakiriye nk'umukiza, hamwe n'igitangaza cyo gukiza Karorero. Umufashe guhaguruka ngo aje kubwira abandi ibyo wakoze mu buzima bwiwe. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Ntare bwumva injya ziryoshe nk'izi. Yewe Yosefu, wowe igihe cyose wumvise injya ziryoshe wamuvuga ko arizo za mbere? Nivyo nyoko, mugabo uyu munsi n'umunsi udasanzwe. Nyoko, Sabwe Marita. ubu rero ko Karorero yakize ucuzi kw'inyoni. Sinca nzi uyu munsi, ariko inyuma y'igihe gito nzoba ndi muhira. Turagukumbuye nyoko. Muranyibukije. Tuheje gufungura ndabajana mushiki rw'inyoni n'ingoga. Ego twagomba gushika kare. Ugomba ntusubire kugira igorane. Nyoko, tuhejeje gusangira ingabo idasanzwe. Reka mbere rero dutegura ukogote tujane ndabashikani rw'inyoni. Urakoze cyane Oncle Tade. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru, Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira, twandikire Transworld Radio Burundi, agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.